Eka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cane yeje kudushikira mu nyuma z'amajambo akomeye cane President Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza kubijanye n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu ruhagarara rwabaye mu mwaka wa 2015 bikavugwa yuko rero abo bose boba ari impunzi ziri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. President Evariste Ndayishimiye akaba yaravuze yuko nyene abo ari bo nyene barongoye umugwi Red Tabara ufatwa nk'uwiterabwoba nga mu gihugu cacu c'u Burundi. None ukuri nukuhe kuri ibi vyose vyamba bivugwa nanone President Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko rero yambashikiriza amajambo akomeye cane aho nyene yashikirije yuko yananiwe nanone mu biganiro yari kugirana n'abategetsi mu gihugu kibanye c'u Rwanda aho amenyesha yuko ibi vyaba bikurikira nanone hoba ari ugutanguza intambara bivanye nuko rero President Evariste Ndayishimiye wewe yananiwe kandi yagize utwigoro twishi kugira ngo abo bose bagize uruhara mu bijanye n'uruhagarara rwabaye mu mwaka wa 2015 bakubitwe intare muganga bashikirizwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru rero dufise yose araza kugaruka ukuri guhatswe ibi vyose President Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kuva mu gacereri ibikwegeye Burundi akarambaraye ariko nanone rero bikaba biriko biriyamirizwa n'abatari bakeyi ari navyo nyene tujya tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cane. Ese igihugu kibanye c'u Rwanda koko coba gifise abo bose baba baragize uruhara rukomeye cane mu gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ariko bigaca vyanka? Ese koko igihugu c'u Rwanda coba giterera umugwi Red Tabara ugwanya igihugu cacu c'u Burundi? Ukuri nukuhe turi ngaha kugira ngo tubashitse ko amakuru amwe mwaragiye munyegezwa amakuru y'ukuri yo kwizerwa. Ngira ngo nanone subire ndaguhe kaze kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi, abatwumviriza muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure na mwese muhumviriza amakuru yacu muherereye ngaha mu karere k'ibiyaga binini mwese muhawe kaze muri aya makuru twabateguriye. Rero nsubire ndagukengurukije cane Chuti munywanyi kure waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyonda gusoma nuko musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazojyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko rero aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agatekazi na muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ingingo nkuru z'aya makuru turazifatira ku makuru akomeye cane ayejeje kudushikira aho nanone turubuze kugaruka ku ijambo rikomeye cane President Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ubwo nyene gushika ubu rero bivugwa yuko uruhagarara n'icuka cibi cadutse ngaha mu butegetsi bwa Gitega mu nyuma zuko abategetsi batari bakeyi bo bavuga yuko President Evariste Ndayishimiye iri jambo yashikiriza ryari jambo ritari ribereye na cane ngo ko ridaha iteka igihugu cacu c'u Burundi. Ukuri nukuhe generale abari generale ndabibutse yuko rero nyene cubahiro ariko nanone arifatira mu gahanga igihugu kibanye c'u Rwanda n'abategetsi bakirimwo bivugwa yuko rero President Evariste Ndayishimiye yagereza ico gihugu c'u Rwanda ko ari ciyorobetsi karico nyene giha indaro umugwi Red Tabara na bamwe rero mu misore bahatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ubwo hadukaga uruhagarara mu kiringo ca gatatu c'umuyisi President Petero Nkurunziza. Amakuru rero mwanyegejwe turi ngaha kugira ngo tuyatosore kandi tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido. Abavugwa cane muri uyu mugambi ni bande? Harimo rero Hasani Rajabu nanone hakabamwo na Niyombare Godefroid. Amakuru rero dufise arateye ubwoba muze kunyemera tubigaruke ko President Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'imisi yari heze itari mike yarashimye kwigumira mu gacereri ariko mu mpera z'umwaka wa 2023 akagira ico ashikiriza ubwo yari mu cankuzo akerura akavuga yuko rero igihugu c'u Rwanda coba nanone ari ciyorobetsi ariko nanone mbibutse yuko no misi yaheze ijambo ubwiyorobetsi nga mu gihugu cacu Burundi ryama rivugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Mu misi yaheze rero mu myaka President Evariste Ndayishimiye yavugaga yuko umunyarwanda agutega ihwa ukarihonyozamwo ikirenge. President Evariste Ndayishimiye yarabishikirije gose abatari bakeyi mwaravyumvishije kandi twagiye nanone turabishikiriza kuri imbonesha kuri yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. None ukuri nukuhe kubijanye n'ibi vyose n'aya matati ari hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda gushika ahubwo nanone umwanya ku mwanya abategetsi bahejeje gutana mu mitwe na cane urongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveri yarundi kuri yo mu nyuma zuko amaramaza umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye imbere y'abamenyesha makuru ahamenyesha yuko ivyo President Evariste Ndayishimiye yashikiriza ari ibintu bitari biboneye kandi bidaha iteka igihugu c'u Burundi. Bibutse yuko rero n'abandi batandukanye bo babambasaderi bo bakorera bo ngaha mu gihugu cacu Burundi ariko bari irya nino ku migane y'amakungu ya kure mugabo bamenyesha yuko gushika ubu rero ibiriko birashikirizwa na President Evariste Ndayishimiye ari ibintu kandi bidakwiye mu nyuma zuko rero bo bamenyesha yuko President Evariste Ndayishimiye nubwo nanone
nanone bivugwa yuko yagerageje ibiganiro hagati yiwe n'abategetsi bo mu Rwanda nkuko abishikiriza. Ariko se koko ukuri nukuhe? Perezida Evariste Ndayishimiye yaragize utuye twigoro kuko abimenyesha. Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije igihugu kibanye cy'u Rwanda kuba nanone arico nyene cashizwe imbere mu gitero gikomeye cyane cagabwe mu Gatumba cahitanye abantu batari munsi y'abantu 200. Rero iyo nanone akaba ari inkuru ishavuje na cyane cyane biboneka yuko harimo igipfungu cishi cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri uyo munsi wo guhamba abantu bashika 200 twabuze nga mu Gatumba yaravuze nanone amajambo akomeye cyane, ariko ntiyigeze aboneka ubwo nanone yari wenyene yari anezerewe nanone n'amasengesho akomeye cyane, ubwo nanone yari ngaha mu Cankuzo atoza abanyagihugu batari bakeyi amafaranga kugira ngo bamwakire mu gikorane. Kandi nanone bamwe mu bategetsi bagaruka kuri iyo ngingo bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye uriya munsi nk'uko vyabonetse n'ahandi mu bindi bihugu bitandukanye, ubwo abakuru b'ibihugu bishikira ahabereye ivyago bakajya gufata mu nda na cane cane abagizwe ko ingaruka n'ivyago bikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ndabibutse yuko atigera aboneka mu Gatumba aho nyene na nyuma yaho ahejereje nanone ibikorane ntiyigeze yishikira kuri iyo miryango yabuze ababo. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe agaragara akorora amosozi agaragaza umubabaro avuga yuko rero afise ishavu ategwa n'igihugu kibanye cy'u Rwanda karico nyene coba cagavye ico gitero, bivanye nuko avuga yuko amabiro y'umugwire ditabara nanone ari muri ico gihugu cy'u Rwanda, amahera n'ibindi bitandukanye bitangwa na leta y'u Rwanda. Bibutse yuko hagati aho tugishika nga muganda kubwire igihugu cibanye cy'u Rwanda coco gihakana yuko rero coba giterera uyo mugwire ditabara, kikemeza yuko rero atantererano kuva nanone kuri gato yicanke gushika ku kanini, bivugwa yuko rero atantererano gitanga ku mugwire ditabara. None abo bagerageje gutembagaza umwaka ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bo baherereye he mu gihe igihugu kibanye cy'u Rwanda coco gitangaza yuko atantererano gitanga ku mugwi ditabara. Amakuru dufise rero Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye kwitondera bivanye n'amajambo ariko arashikiriza, na cane cane ayo majambo akwega akarambaraye nga mu gihugu cacu Burundi, kandi agatangaza bikaboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nkuko abihweza vya politiki nga mu gihugu cacu Burundi bo bari mu butegetsi bwa Gitega bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo ariko yibonekezamwo ari ibintu kandi bidasiguritse kandi bishobora gukwega akarambaraye. Mugabo ndakwibutse yuko iberutse kuba mu Gatumba vyose vyemanzwe n'umugwi ditabara, ariko nanone ukemeza yuko utigeze wica abanyagihugu. Hatangajwe yuko rero abanyagihugu bo barishwe na cane cane n'abasirikare banugizwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo atangure intambara ikomeye cyane ku gihugu kibanye cy'u Rwanda, abonere ko rero kucagereza yuko coba gifashanya n'umugwi wa ditabara. Mbibutse yuko mu masezerano akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye afitanye n'umukuru w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi ari amasezerano akomeye cyane yo gufashanya mu bikorwa bitandukanye vyo kwikura ko abansi. Mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye atangaje yuko rero umwasi umwe rudende basangiye nanone na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ari we wenyene igihugu kibanye cy'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye akabishikiriza rero ivyo rero abakuru nanone batandukanye nga mu gihugu cacu Burundi, harimo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, harimo nanone n'uwahora ashinzwe acanke ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu ari we Generale Jules Ndihokubwayo. Arivyo vyatumye Generale Jules Ndihokubwayo akugwa mu mabanga yo gucungerera umutekano w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nubwo vyavuze yuko rero vyaturutse ku matati ari hagati ya Angeline Ndayishimiye n'uwo Generale Jules Ndihokubwayo, ariko amakuru ari yo kwizegurwa guhabwa nabo mu biro by'umukuru w'igihugu n'umwe mu bagendanira umukuru w'igihugu, ariko atashimye yuko tuvuga amazina yo kumva z'umutekano wiwe. Amenyesha yuko rero General Jules Ndihokubwayo yakuwe mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye abonye yuko rero General Jules Ndihokubwayo ariko nyene aramugenderera muri vyose, aho biboneka yuko ariko nanone aramushiramwo ivyimviro vya politiki bijanye rero no kwanga no kwivuguruza aya majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza. Ibi vyose rero bikaba vyarabaye mu ijoro nanone ryo kuwa gatanu, aho vyabaye yuko Jules Ndihokubwayo arungikwa mu yandi mabanga aba nanone uzogenderera Burundi mu makungu nkuko amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza. Ibi vyose rero hari ico banigishika yuko General Jules Ndihokubwayo yoba azoba aca afatashanya n'iyi migwi yikwaje ibigwanisho mu nyuma z'uko aronse akaryo ko gutembagaza ubutegetsi. Kandi bibutse yuko mu minsi yaheze ubwo habonekaga uruhagarara, Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje imisi itari mikeyi irya niyo mu bihugu vy'amakungu ya kure, aho yari yafashe urugendo yerekeza mu gihugu ca Cuba, nanone agaca arungikwa nanone agafata urundi rugendo yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agashitsayo indwi
zishika zibiri. Mwarumvirije yuko kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu hatanzwe itegeko ryo guhinduranya abasirikare bahora bahacungerera kandi bahora barungikwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose rero bikaba vyarateye uruhagarara nga mu gihugu c'u Burundi, bibutse yuko uwagize uruhara rukomeye cyane mu hagarika ivyo vyose ari General Jules Ndihokubwayo, atari ashigikiye yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atembagazwa. Ariko utwigoro twa President Evariste Ndayishimiye turabonekamwo ibintu bikomeye cyane kandi biboneka yuko rero intwaro ya Gitega ihejeje gusambuka. Twifashishije abahinga mu vyerekeranye na politiki, abikweza ivya politiki nga mu gihugu cacu Burundi, bamenyesha yuko President Evariste Ndayishimiye imisi yiwe yoba ishizwe mu iherezo nkuko nanone amasoko yacu avyemeza. Bibutse yuko rero nubwo biruko na leta zunze ubumwe za Amerika zahora zidushigikira mu bikorwa bitandukanye bijanye no kurungika abasirikari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mpisho, kumvo zuko bamwe bivugwa yuko rero President Evariste Ndayishimiye yariko nanone arakorera igihugu ca Amerika. Ariko nanone amakuru avayo akemeza yuko rero hahejeje gucana umubano hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu cacu Burundi bivanye n'ingingo ikomeye cyane President Evariste Ndayishimiye yanse yo gushigikirana cyane abahuza ibitsina babisangiye nga mu gihugu c'u Burundi. Bibutse yuko rero ivyo vyose bifatiye kandi bishimikira ku bintu bikomeye cyane vyabonetse nga mu gihugu cacu Burundi, ubwo President Evariste Ndayishimiye yiyongoraga kuri leta zunze ubumwe za Amerika mu nyuma zuko yafata umugambi ukomeye cyane wo gushira ibiganiro hagati na President Felix Antoine Tshisekedi, kandi bahora narone babicisha ku mubonano uri hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose rero vyagiye bikwega akarambaraye kandi bibonekamwo uruhagararane vyo nyene bigira ngo bidukwegere akarambaraye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Utavuga rumwe n'ubutegetsi wese bwa CNDD-FDD amenyesha yuko rero nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ivyo ariko arashikiriza ari ugusambura igihugu cacu Burundi no gutuma abanyagihugu bahura n'ibibazo bitandukanye, kandi n'ubundi twama mu bibazo bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, goba uruhagarara kubijanye n'ibibazo bijanye no kubura ibitoro, kubura amakara, kubura nanone amafaranga y'agaciro n'ibindi bitandukanye. Ariko ibi vyose rero President Evariste Ndayishimiye wewe akaba atabiraba, ahubwo ico ashira imbere ari ugukushira mu mufuko wiwe. Dushingiye rero kandi dufatiye ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, ahejeje imisi itari mikeyi, iboneka yuko President Evariste Ndayishimiye yagira nanone uruhara rukomeye cyane mu gukwega yishira aho nanone amahera adandazwa mu basirikari bacu barungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atagikogwa na kimwe abonekamwo ngaha mu gihugu cacu Burundi, yoba ku rwego rw'igisirikari canke yoba mu kijega ca leta. Biraboneka yuko President Evariste Ndayishimiye ayo mahera yakira ava muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ayo yose ataho ashigwa ngaha mu gihugu cacu Burundi mu bikorwa bizogirira abene gihugu akamara. Mugabo ndakubwire rero ibi bica vyumvikana yuko abategetsi bo ngaha mu gihugu cacu Burundi bo bafise umusuma mukuru kizigenza wabo, ariko nanone bikaboneka yuko harimwo utwigoro dukomeye cyane mu nyuma zuko President Evariste Ndayishimiye wewe abanyagihugu bamubaza aho igitoro kiri akamenyesha yuko gihari, mu nyuma agasubiza yuko bashaka yuko azosaba Imana ikamwitwarira. President Evariste Ndayishimiye mu misi yaheze yavuze yuko rero ibi vyose abanyagihugu bariko bamusaba amahera y'agaciro, bamusaba ibitoro n'ibindi bitandukanye, babona yuko abikurahe. President Evariste Ndayishimiye akaba yarabishikirije abona yuko nanone gutwara igihugu cacu c'u Burundi bimurambye kandi bimugoye cyane. Dufatiye rero kuvyo abanyepolitiki batandukanye bo ngaha mu gihugu cacu Burundi, dufatiye kubiri mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, dufatiye kubiri ko birakwiragizwa n'abansi b'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kandi tugafatira no kubarabira hafi ivy'igihugu cacu c'u Burundi batifuza yuko twosubira mu kaga gakomeye cyane kigeze kibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bibutse yuko President Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi ariko aratanga ikizere yuko igihugu cacu Burundi coba kigiye gusubira kuronka amata kandi coba kigiye gusubira aheza. Ariko rero twarategereje turarindira turaheba bivanye nuko President Evariste Ndayishimiye kuva yoshika ngaha mu gihugu cacu Burundi ku butegetsi yaciye rero aboneka mu bikorwa bitandukanye bijanye n'amajambo yo gushikiriza abane gihugu. Ni wa muntu rero yama avuga amajambo akomeye cyane, kandi ayo majambo biboneka mu bene gihugu yuko yoba agiye gushigwa mu ngiro, ariko President Evariste Ndayishimiye bigahera bitaratangura. President Evariste Ndayishimiye rero munyemerere tube tumurekeye ngaha tugaruke ku majambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ubwo nanone yamenyesheje yuko igihugu kibanyi cy'u Rwanda arico nyene giha indaro umugwire ditabara ugwanye igihugu cyacu cy'u Burundi, ari navyo nyene vyateye agashavu abatari bake mu nyuma zuko rero hagabwe igitero ngaha mu gihugu cyacu Burundi mu Gatumba. President Evariste Ndayishimiye
akavuga yuko rero ico gihugu kibanye c'u Rwanda ari ciyorobetse ko gicumbikiye kandi giha indaro abatari bakeyi bahatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko gushika ubu rero ico ariko arashira imbere ari intambara, kuko wewe amenyesha yuko leta yananiwe kushira ibiganiro hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akavuguruzwa n'abategetsi batari bakeyi, harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, nk'uko ari n'iyindi nkuru turiko turabategurira kubijanye n'abanyepolitiki b'ambasaderi bari ngaha mu gihugu cacu Burundi abarungitswe irya nino ku migana y'amakungu ya kure, bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo vyose ariko yama akora ari ibintu bitazohesha abanyagihugu iteka. Mbibutse yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka guca amarenga avuga yuko rero imbibe hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu cacu c'u Burundi zoba zigiye kugagwa. Reka rero tugaruke rero dutanga ukuri kuri ibi vyose biriko biravugwa kuri aba bose bivugwa yuko rero boba bari mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Ese koko niyo mbari yoba aherereye mu Rwanda Bob Rugurika canke uyu Hussein Rajab boba bari mu gihugu kibanye c'u Rwanda? Ese koko boba bari yo gute? Ni mu nyuma zuko rero niyo boba bari yo biravugwa yuko rero zoba ari impunzi kandi bagomba canke bategerezwa gukurikiranwa na HCR. Nanone bivugwa yuko rero ariyo ifise iryanyuma mu gutanga izo mpunzi niba koko bo baherereye muri ico gihugu kibanye c'u Rwanda. Ari navyo rero Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yaheruka gukomoza ko akavuga yuko rero aba bose rero nubundi badasigaje imisi babaho, mu nyuma zuko rero umwanya ku mwanya badasigaje n'imyaka 20 kugira ngo babe bitavye umuremyi. Ivyo rero bikaba vyaravuzwe na Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo amenyesha yuko rero akwiye kuja ibiganiro hagati y'imigambwe, woba umugambwe wa CNDD-FDD n'umugambwe wa FPR ari wenyene uri ku butegetsi mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Bimenyesha yuko rero nuko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe avuga yuko rero leta yananiwe hagati n'igihugu kibanye c'u Rwanda gushira ibiganiro imbere, ubwo ngo nyene yoba yaragerageje kugera ibiganiro hagati y'umukuru w'igihugu c'u Rwanda nawe wewe amenyesha yuko rero ivyo vyose vyaciye binanirana. Ariko Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo akamenyesha yuko rero ivyo vyose bidakwiye gushirwa muri leta rusange, ahubwo hakwiye gushirwa ibiganiro hagati y'imigambwe irongoye mu bihugu vyombi. Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo niwe rero biboneka yuko atanga umuco kuri ko kuravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ariko nanone ibijanye n'amakuru avuga yuko rero abo bategetsi bari muri ico gihugu atavyemezo bihari kandi nanone batagaragaza ivyemezo bigaragaza yuko abo bategetsi bari muri ivyo bihugu. Biraboneka yuko rero mu minsi yaheze vyavuzwe yuko rero muri gihugu ca Tanzania ariho nyene Hussein ariho yagaragaye, ariko nanone bikavugwa yuko yaciye yerekeza mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Ariko rero leta y'u Burundi yoyo ikemeza yuko rero aba bakoze amabi mu mwaka wa 2015 nyene bakwiye gushirwa imbere y'ubutungane barungitswe bavuye mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Ivyo ico gihugu cama cihakanira kivuye kure kandi kikavuga yuko rero kitigeze kigira uruhara rukomeye cyane muri ibi vyose biriko vyama vyagerezwa na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero amakuru dufise aremeza yuko aba bategetsi niyo boba bari mu gihugu kibanye c'u Rwanda boba bagengwa n'amategeko, nanone arabana n'impunzi mu nyuma zuko rero boba bafatwa nk'izindi mpunzi niba koko boba baherereye muri ico gihugu. Twategereje rero kandi twagerageje kurondera umwe mu basirikari bafise amakuru kandi bibonekeje bariko nanone kuri iyo ntwaro ya Perezida Petero Nkurunziza ubwo nyene habonekaga uru ruhagarara. Turacamurondera rero ku murongo wa telefone muze kunyemera tuze kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nari twabateguriye avugwa nanone kuri abo bagerageje kuri izo nkozi z'ikibi zagerageje gutembagaza ubutegetsi bwo mu mwaka wa 2015. Mbibutse yuko rero ibibaye mu nyuma zuko nanone umumenyesha makuru w'iradio RPA Bob Rugurika ahejeje nanone kumenyesha yuko rero ibiriko birakogwa n'umugambwe CNDD-FDD ibiriko birabana none bikozwe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko harabonekamwe yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko nyene agira atere igihugu cacu c'u Burundi mu bibazo biteye ubwo bivanye nuko rero biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yoshika ku butegetsi ataco arashikiriza imbere y'abanyagihugu n'umugambi ukomeye cyane imishinga ijanye n'inkwavu mu gihugu cacu Burundi yaciye ipfa nanone itaratangura n'ibindi bitandukanye. Ivyo rero bikaboneka mu majambo akomeye cyane bimenyesha makuru Bob Rugurika, nubwo nanone abanyagihugu badashigikiye ivyo vyose bobo bikundira Perezida Evariste Ndayishimiye. Bibutse yuko rero nubwo biruko turategereje rero uwo mumenyesha makuru n'uwo musirikare twakoranije ku murongo w'itelefone ngendanwa kugira ngo tuze kuronka umuco kuri ayo makuru avugwa kuri ibihangagiyo barajabo na Niyombare buvugwa yuko rero baba barahungiye mu gihugu kibanye c'u Rwanda, ari navyo nyene Perezida Evariste Ndayishimiye yama ashikiriza. Tuze rero guhura mu yandi makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV tubashitsa ko ayo yose kandi mu buryo bw'idonido mbahaye kazi.